Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristu. Nitugire Kristu, dusabikanya ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo c'Abanyefezi. Tuzirikana kuva ku karongo kaho, tuzirikana ku kigabane cya 4 duhereye ku karongo ka 25 kugeza ku ka 32. Ijambo ry'umutwe tubandanya kwisunga rivuga ngo ubuzima bushasha muri Kristo. Nimuhebe rero ikinyoma, umuntu wese avugane ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo z'abagenzi bacu. Nimwatwagwa n'ishavu, shavure ariko ntimucumure. Iryo shavu rirengane n'izuba. Nimuhe ikibanza ishitani. Uwahora ari igisuma nahebe kwiba, yihambirire ku gikorwa ciza, akoreshe amaboko yiwe kugira ngo aronke ico gufasha abakene. Ntihagire ijambo na rimwe ribava mu kanwa, ndetse ijambo ryiza ryose rishobora gushika ku nyota hamwe rikenewe, rikagirira ineza abaryumvise. Nimushavuze Mutima Mweranda w'Imana, we yabashizeko ikimenyetso kizobaranga ku munsi w'urukiza: umwikomo, ubukazi, ishavu, induru, ugutyoza Imana. Ibyo byose nibibazemo hamwe n'akabi kose. Ariko mugiriranire neza, mugiriranire imbabazi, murekuriranire, kuko Imana yabarekuriye muri Kristu Yesu. Bene wacu muri Yesu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushima Imana, aleluya, amen. Abana b'Imana, iyi ni audio canke video ya kabiri kuri iki gisoma twarehereye ku karongo ka 17. Turabandanya rero kuzirikana ubuzima bw'umukristu akwiye kwitwara muri iyi si. Ubushize twagejeje ku karongo ka 24, ubu tugiye guhera kuri 25. Havuga ngo nimuhebe rero ikinyoma, umuntu wese avugane ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo z'abagenzi bacu. Pawulo arabandanya araduhanura ngo duhebe ikinyoma, bana b'Imana. Ikinyoma muri iyi si cyararanguye isi. Muri iki gihe turimo, ububeshi bwaramaze gufata, novuga ati nk'intebe ya 3, kuko turavye ubusambanyi, tukaraba ubwicanyi, twovuga ati hokurikira ikinyoma, kuko ikinyoma nicyo gikwega ubwicanyi. Ikinyoma cyo gituma abantu benshi baja mu busambanyi. Yego, nimuhebe rero ikinyoma, umuntu wese avugane ukuri na mugenzi we. Duhebe ikinyoma, uwo ari we wese avugane ukuri na mugenzi wiwe. Ese bana b'Imana turavugana ukuri na bagenzi bacu? Tingaha nyene nkanje numva mu mutima wanje ica nkogwa ko n'ibintu byinshi, hariho ibimbabaza. Imana yo mwijuru dutabare cyane. Kuvugana ukuri, hari igihe wanga kubwira umugenzi wawe ukuri kandi kumbure ashobora kuba yona kubabarira, canke se vuga ukuri. Nyimba ari umuntu wakosereje, murabe ingene mubikosora.
kuko turi ingingo za bagenzi bacu, ngo turi ingingo za bagenzi bacu bana b'Imana. Nyimba batubwira ngo tuvugane ukuri, turi ingingo za bagenzi bacu, twobwirana ukuri. Nyimba jewe ni ngaha, wewe ngiye kwifashisha umuntu yambwiye tisha ati ndagukunda, ati kubera iyo mbyuka ngenda gukora akazi ni umuntu w'umudandaza, ati rero biranezera iyo ndiko ndumviriza inyigisho za utanga, ati kubera iyo nicaye muri kioske yanje nguma ndazumviriza nkasubira. Muri benshi mwaba munambwira ukuntu zibaremesha n'ukuntu muzumviriza, bamwe muri ko muraja ku kazi, hari n'abandi bazumviriza bakiryamye. Rero ni ikintu cyerekana ko twese turakeneraniye. Birashoboka kuri kurayumviriza uri kuranarima, kuko jewe akeshi numviriza misa ndiko ndarima, ndashira kuri speaker, agaspeaker nkashira mu rupangu ndiko ndarima, ndiko ndikorera mu magadeni, canke se nkavyumviriza si kuvuga imisa gusa, n'izindi nyigisho zimwe na zimwe canke ibindi bintu nkeneye kumva. Ari kuri ijwi rya Amerika ndakunda kumviriza ijwi rya Amerika, ndakunda kumviriza amanyuzi y'ibiriko biraba mw'isi. Rero nyimba ndiko ndoza amasahani ndiko ndavyumviriza, kandi nkoza amasahani nkateka nkagira iki, ndiko ndumviriza ijambo ry'Imana, canke ndiko ndumviriza ibintu bifise akamaro. Laba rero ibintu wumviriza uri kurarima, uriko urakora mu mirima yawe, canke uri kuroza ibyombo, uri kuroza abana, uri kuradandaza mu mangazini canke muri butike yawe. Si yo kurekura umuziki nguzane n'abahehe, ariko nawo biravana n'umwanya uwo muziki wawushizemo. Mugabo banza urabe ko wumviriza ijambo ry'Imana rya buri munsi, basohora ijambo ry'Imana. Muri Eklezia Gatolika urutonde rw'ijambo ry'Imana buri munsi riba ritonze. Ese waryumvirize? Canke icyonzi nuko nzi no mu madini yandi hariho programa y'urutonde rw'ijambo ry'Imana rya buri munsi. Ese warekuye umuziki, cyangwa uri kurumviriza, uri kuri Instagram, uri kuri WhatsApp, uri kuri YouTube, wumviriza ijambo ry'Imana ry'uyo munsi? Laba neza. Njewe kweri sukwiyemera, mugabo igihe cyose mu gitondo iyo mbyutse tiburakeye ngomba kuja gukora ibyo nkeneye ku marandevu n'ahandi, cambaza nkasenga imisi yose nkabanza kuvuga ishapure y'ikigongo cya Bikira Mariya canke y'urubeya rw'urukundo rw'umushaha wa Bikira Mariya. Nkaca mugabo iza kuza hari ibindi bisabisho nabanze kuvugana n'Imana, hanyuma nkaca ndenza ko yashapure, hanyuma nkaca rero mbwira Imana ibintu byose nipfuza, nkabwira Imana nabo nkeneye gusengera. Ubundi rero nkajya gusenga, mpejeje nca nugurura rero telefone nkumva ama message ngo durururu yinjira. Rero iyi minsi yose fise amagroupe menshi, iyi minsi yose banja kuja muri groupe Radio Maria Burundi y'aba diaspora, mbanziti bashije mu ijambo ry'Imana ry'uwo munsi. Hari n'igihe rero ntarisangamo, ariko nkaba nabonye basi nijyaje, mugabo keshi ndarisangamo. Hanyuma kandi jewe ndaryumviriza mbanje guha abantu cyane abatama n'abatamakazi bari muri Amerika n'abandi bari mu bihugu bitandukanye, nkabanza kuribaha, nkaca rero nanje ndaryumviriza. Haleluya, amen. Aho rero nca numva umubiri wose n'umutima wanje wuguruye, nkumva ndamahoro. Basi ubundi rero nkaca nja mu bindi nkaca nja mu ma message, mu yandi magroupe, nkamenya ati okay ibi hambaye
namaze kubyumva canke namaze gusenga nkabona kuja mu bagenzi ama message bana b'Imana muze murihangana kuko hariyo message imara indwi irenze imwe ntarishura ariko benshi nongeye kubivuga mu by'ukuri ntabwo abantu muguma munantuka hariho n'abantu bantuka bakashavurira ntabwo noronka amahera mp'abantu kweri ariko Yezu ibyo abona ko bibereye azobinkoresha mugabo wewe kuzana ibishobisho byawe canke ingorane zawe ni benshi abantu ni benshi bambwira ibibazo reka kumva ko woshavuzwa nuko Zipora atacyo nakumariye anyway reka tubandanye rero twariko turasigura ukuntu abantu dukeneraniye twese twogiriranira akamaro nabo rero banezerwa n'ijambo ry'Imana mvuze canke rijya jambo ry'Imana numvise ryavuzwe n'umupatiri ari muri Belgique canke Burundi canke urumva narinda rikeneye nuri yararikeneye nawe urarikeneye rero Imana ihabwa icyubahiro yo iduha abantu cyane nanje yaguhaye jewe kugira ndagusomere ndanakubwire kuko ndazi neza ko Yezu yampagurukije hariho abo bigirira akamaro turakeneraniye rero Pawulo arabandanya kutubwira 2:6 nimwatwagwa n'ishavu shavura ariko ngo nitwatwagwa n'ishavu dushavura ariko mugabo ariko reka twumve icyo atugabisha ntimucumure ngo ntiducumure nitwatwagwa n'ishavu dushavura ariko ntiducumure iryo shavu rirengane n'izuba ngo iryo shavu rirengane n'izuba aha rero nanje ndashavura nkumva hari igihe shavura bana b'Imana buriya ntawe buri bigeragezo jewe hari igihe abantu bashavuza kubera iri jambo ry'Imana nyene mba ndiko ndakora ugasanga abantu bantutse bariko barantega imizi kuzimu ariko iyo Pawulo aravuga ati ushavure ego turashavura mugabo ngo ntirirenge tugishavuye niyo mpamvu jewe hari igihe shavura nkumva umenga no turika mugabo nkacanza nkano muri kino cyumba cyangwa atari ntari muhira nkaca ndaba aho ndi nkavuga Yezu womfashije ishavurira ndembeje Yezu numva umujinya mbabarira bimvemo nkaca mpiga indirimbo zo kuvuga Imana Mana wowe umara ishavu n'inyota n'agahinda nkumva nigaruriye amahoro ntawura rero ishavu mubo tuvukana hariho abantera ishavu ndeke mwebwe ntanazi abo tuvukana twose ibere rimwe harimo abantera ishavu nkumva umenga nkibaza ese uyu muntu twaravukanye kweri kubera iki nje hari igihe nkunda kuvuga ibintu mwitanga ko akarorero canke nkatanga akarorero mu muryango wanje kuko nzi uwo mu muryango wanje ashobora kuntuka ngo ubi wabivugiye iki ngo canke iki narabivuze kuko byari ngombwa kubivuga rero nk'ubu cyane mubo tuvukana umuntu yarafashe angurishiriza plastera kweri ndi ngaha kandi umuntu nama niko ndagirira neza atako ntagize mugabo arahiga uburyo bwose angurishiriza agaplastera abana b'Imana rero mw'iyi minsi n'ubu nyene ndiko ndavuga ijambo ry'Imana ibyo rero birimo muri jewe none njewe nabwiye abandi mubwire wahaguze ntayirahire ngo yubake kuko siwe kandi jewe inkaratasi zimwe zirimo mu Burundi izindi ndazifise no ngaha muri Australia rero uko kuntu mwene wacu yagiye kugira ibintu nk'ibyo kumpemukira bigezaho anyway nisanze rero navuze uko nyene ariko sindiko ndabesha mba mvuga ukuri hari ibintu rero bidushavuza mugabo Pawulo aratubwira ntirikarenge tugishavuye ariko kandi hari ijambo ry'Imana riratubwira kubaha ibintu by'abandi kubahiriza abagenzi bacu canke bagenzi bene wacu abo tuvukana nzi neza ko ibi ndiko ndavuga bene wacu bazobyumva
nuko nyene uwangurishije agaparasera ntaza aritwaza ngo ni umukozi w'Imana ngo azoza arafata uko yishakiye. Agomba kumva ko Imana idashima nuko umuntu yonona ibintu by'umuntu. Turabandanya 2:2 nimuhe ikibanza ishitani, ngo niduhe ikibanza ishitani. Rumva, ntiduhe ikibanza ishitani, dusavure mugabo ntiduhe ikibanza shitani mu kwidodomba no kugira ikiniki no kuvuga nabi ibintu nk'ibyo. 2:8 uwahora ari igisuma nahebe kwiba, ngo uwahora ari igisuma nahebe kwiba. Murumva abana b'Imana, uwahora ari igisuma nahebe kwiba. Umuntu w'igisuma agiye kwiba ibintu by'abandi, agiye guhemukira abandi. Yesu Kristo, Paulo aratubwira ati nyimba wariyunze na Kristo. Twibuke audio ya mbere kuri iki kigwa yatubwiye nyimba twaremanywe na Kristo, nyimba twarigishijwe neza Yesu Kristo, duhebe bya kamere bya kera, tuba abantu bashasha. Rero duhebe kwiba, yihambirire kugukogwa murantunga. Yihambirire, uwahora ari igisuma nahebe kwiba, yihambirire kugikogwa ciza akoreshe amaboko yiwe. Uwahora ari igisuma ahebe kwiba, yihambirire ku bikorwa byiza akoresha amaboko yiwe. Si yo konona ibintu bya bagenzi bacu tuza kugurisha ibitari gwacu, kugira ngo aronke ico gufasha abakene. Abakene rero bana b'Imana, umuntu akoresha ibikorwa amaboko yiwe kandi akore n'amaboko yiwe, umuntu akomeye, noneho aronke n'ibintu byo gufasha abo. Wowe uri kurakora iki kugira ufasha abo? Ntabwo Imana yo kuraba byiza atamwo urugirira neza. Imana irumva gusenga kwawe, iyizi ko nawe wumva ko umworo ababaye, umworo akeneye kwambara, umworo akeneye gufungura. Koresha amaboko yawe ugirire neza umworo. Babandi mwaba muntu ukamuhava mugira ngo none jewe kutampa, ngo none jewe ko atacyurangirira. Oya, suko bimeze, kuko nyimba hari uwo ndabigirira si ngombwa boro bose ngo ndabibagirire mugabo, kandi hari gihe wowe unabimbwira utari n'umworo, kuko umworo ntanatunga telefone. Telefone ijya mahera, telefone ijya umuriro, ijya mahera. Rero wowe utunze telefone nturi umukene, ahubwo komeza ukoresha amaboko yawe ufashe bajya boro baturunka na telefone. 2:9 ntihagire ijambo na rimwe ribava mu kanwa, ndetse ijambo ryiza ryose rishobora gushika ku nyota hamwe rikenewe rikagirira ineza abaryumvise. Ngo ntihakagira amajambo mabi atuva mu kanwa, ahubwo tuvuga amajambo meza ava mu kanwa kacu, hamwe yogirira ineza abaryumvise. Nkavuga ijambo ry'Imana neza y'ukuri, abaryumvise bakaryumva neza, canke se nkavuga amajambo meza, cyangwa ukavuga amajambo meza uguhanura bagenzi bawe, uguhanura abana bawe, uguhanura abariko barashwana, maze nabo bakumva ati yaduhanuye neza. 30 nimushavuze mutima mweranda w'Imana, we yabashize ko ikimenyetso kizobaranga ku munsi w'urukiza. Ngo ntidusavuze mutima mweranda, mutima w'Imana, ngo ntitukamushavuze. We yadushize ko ikimenyetso kizoturanga ku munsi w'urukiza. Ku munsi w'urukiza nawo n'umunsi wuhe? Icyo kimenyetso mutima mweranda mbese icyo kimenyetso Imana yadusizeko ni kimenyetso
kizoturanga ku munsi w'urubanza rukuru cyane ku munsi Yesu azoza gutwara ishengero uri ku kimenyetso akakujana. None rero rondera ikimenyetso urabe ko ufise ikimenyetso kizogukiza kuri uwo munsi w'urukiza. Kuri uwo munsi bizoba bikomeye. Utafashije aboro, utaravye abagwaye n'abahangayitse, utatunganirije abantu mu butungane aho warujejwe, nyimba warujejwe guca imanza ukaba waciza ngo ndagonde, nyimba warujejwe amagara y'abantu kuvura abantu ahubwo kubavura ukabasinzikaza mu kubabwira ko utari buvura umugabo wiwe utabanje kuryamana n'uwo mugore ariko arahangayika umugabo wiwe agwaye, hari ibibazo byinshi mu isi bana b'Imana. Turabe ingene twitwara muri iyi si. Aha turabandanya 3:1 umwikomo, ubukazi, ishavu, induru, gutyoza Imana, ibyo byose nibibavemo hamwe n'akabi kose. Murumva ibintu ngo bikwiye kutuvamo. Umwikomo, tureke kugira umwikomo. Yatubwiye ati nitwagira ishavu izuba ntirirenge tugisavuye. Rero twirinde twikure mu mwikomo. Ubukazi bana b'Imana, buriya je kera narakara, murashimira Imana ko je ntagikara nkuko nakara. Narakara nkanagwana mugabo kweri nubu ndakara ariko ndabona neza nyima nahora nkara 90%, nukuri ubu noba nkara 20% canke 10, ntabwo nyikara pe. Ibyo ndabishimira Yezu ko nkagikara cyane. Ishavu, gushavura nabwo narakunda kugira ishavu. Urumva umuntu agize n'ishavu acanagwana, mugabo ubu nta shavu ngira nkuko nahora kera. Ariko yatubwiye ati nitwashavura dushavure, biremewe gushavura kuko umuntu arashavura kubera yabuze ikintu runaka canke yabuze umuntu canke abandi bamuhemukiye. Ariko gerageza ushavure, ariko usenga Imana bize kugira aho bigarukira, kuko ishavu ushobora gushavura ugaca wica umuntu canke ugaca ukora ikintu kibi utari gukora. Twige rero gucewesha ishavu. Induru, gutukana, gushwana n'abantu, kugwana mupfa amatongo, mupfa ibintu bitandukanye. Ni byinshi ngiye kubidondagura kurebure, audio no kwisanga yabaye ndende. Ugutyoza Imana, none abeshi nibacyoza Imana bakigira ko ari bo Mana. Gutyoza Imana, gutukana, kurema ibintu bibabaza Imana, mbese iyo uri kurigira ikintu k'igihangano ukigira nk'Imana, uri kuracyoza Imana. Kuko ngo jewe ngo ndakomeye, nta nuwo mvugirako, njewe igiti fise aho ciye baca babanza bakikumakuma. Hari byinshi notanga ko karorero. Ibyo byose nibibavemo hamwe n'akabi kose. Ngo ibyo byose rero bituvemo n'akabi kose katuvemo. Dusenge umukama Yezu aduhe kwikuramo ibintu bibi bibabaza Imana, duce kubiri nabyo, turondere inzira yo kubandanya tugenda mu ijuru. Akarongo ka nyuma ariko mugiriranire neza, ariko tugiriranire neza, mugiriranire imbabazi, tugiriranire imbabazi, murekuriranire, turekuriranire nkuko Imana yabarekuriye muri Kristo. Ngo nkuko Imana yaturekuriye muri Kristo canke se muri Yesu Kristo. Bana b'Imana rero turekuriranire. Ariko njewe nyene nk'ubu unca nibaza nyene
urumva bisaba dutegere neza Bibiliya, twongere dusabe dusenge cyane, umukama azaraduha gutahuza no kwihanganira ibitugerageza, kuko abana b'Imana njyewe n'ubundi ko ndavugira ijambo ry'Imana mba nkubitiza agatima ku bantu bampemukira bambabaza, kandi si abantu njyewe nivugira abo mu miryango mbere abo tuvukana. Kweri umuntu akakugirira ikiba, njyewe ndi nkibaza none baje umuntu arakugirira ikintu ukamubabarira, ukongera akakugirira ikindi ukamubabarira, mugabo ntategere kweri ko ariko nawe arakubabaza. Aho rero je nkunda gusenga Imana ikomeze kuzirama kuyihangana cyane, kuko nanje nubwo niko nakubwira iby'iwanje nawe hariho ibyo babikurengeye gusumba n'iby'iwanje. Ariko haba no muri bene wacu no mu bandi nimwirinde kubabaza bene wanyu cyane bagenzi banyu, kuko uriko urakorera ikibi umuntu gwitwaza ngo n'umuntu w'Imana ngo azobyuma kazogira iki. Ijambo ry'Imana riratubwira riratwemerera ko umuntu aguhemukiye umushengeza mu butungane akakuriha ibintu byawe. Rero abantu b'Imana ntibakagira abantu bazabahemukira abakozi b'Imana bitwaza ngo nuko ari abakozi b'Imana ngo bazobyihorera canke oya. Ijambo ry'Imana riratubwira ko umuntu akora ikibi, nahano byavuzwe ngo umusuma hebe kwiba. Kwanza hari handi tuza kubona ibintu byo kuvuga byo kwagiriza umuntu, byo kuvuga ukuri kw'ibyo wabonye, ko umuntu yibye ikintu canke yakoze ikintu kitari kiza ukimwagirize ubutungane bumuhane. Abantu rero tureke kuza turahemukiranira, kuko ubutungane buriho kugira bukore iby'Imana ishaka. Ukora amafuti wibye canke uwakoreye amakosa mugenzi we bamuhane. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.